Ku bitaro vy'ikinyinya muri komine Kirundo hamaze imisi hagwariye abagwayi b'agasama bashika kuri 40. Isoko ryacu muri iyo komine rimenyesha ko kubera ibitigiri bibandanya kwiyongera, ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF bakoranye n'abarongoye ivyo bitaro baratunganije ahantu bakirira abagwayi ico kiza c'agasama. Baguma bibaza ko vyoba n'ibiko hari n'ibindi, ariko mwabona ibitigiri vy'abantu bakuze bariyongera, kandi ngo baba bazi ko nabo bari bazi badafata abagabo. Ariko bari baragira abandi marusheshe ibitigi bitera vyiyongera, baragiriye isorema barabubakiye, bashoboye kubona amakarani abagwiriye n'abakuze. Iryo soko nyene rimenyesha kandi ko aho muri komine Kirundo batewe umutima uhagaze n'abantu bagaragaza ibimenyetso vy'iyo ndwara ariko bakivuriza imuhira, bakoresha imiti y'ikirundi atawuzi nuko yoba ibakiza. Ego baba bahari, hari imiti baca bakoresha bo baca boga imiti yitwa kibirizi ngo c'ikizungu, bakinyukura umubiri wose mu bice bihera. Ivyo bakunda gukoresha ko ntawuzi navyo nyene ko bivura, benshi abantu bato bategereje kuzoca biyogesha batenze kuja mu bitaro. Kuva kw'igerekezo rya 13 gushika ku rya 17 muri kuno kwezi, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buzotunganya isekeza ryo gucandaga abana bafise kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 5, bazohabwa na vitamini ikinga uruhumyi hamwe n'ikinini ca albendazole kivura inzoka.